leta rero ikibona ko ari ikibazo nyamukuru gusumba ibindi byose uravye aho ibintu bigeze nico kibazo nyamukuru. Nico gituma rero leta yofata ingamba zishoboka mu bijanye ndabura no gutunganya igisata c'amadovize, gestion des devises. Ayo madovize yonyene ahari ingene agirirwa priorite, ingene bariha hanze za credoke, hari uburyo bwo kuriha hanze bwerekana ko umuntu ariko arariha ibintu kandi vyinjiye bizwi. Kwimana none abo bacinyiza ayo masoko akogwa gute? Amasoko akogwa mu muco, abantu bafise uburyo aba logistique kucinyiza bakacinjiza. Canke leta igira ico bita liberalisation, abantu bashobora kwinjiza igitoro bakizane, igice co ku masitasiyo ya leta kibe kihari mbwa n'abandi bakizane, bamenye ingene bakizana, hanyuma leta rero ingene bikurikirana mugabo bashobore kukizana baciye mporote bakizane. Ivy'amamonopole vy'abanjiza igitoro gusa usanga ari bigoye, barabe ubwo ari bwo bwose ku buryo kuko abarundi bakeneye igitoro kiri ngaha, nayo kuzomara umwanya umuntu araguretira atondera amaritiro 200 akaruhira kuja kugura ikibido y'amagendo ntiduhendane ku giciro c'ibihumbi amajana angahe. Ivyo bintu abarundi ntibashobora kubishobora. Ikibazo gikomeye nukuri nico gituma dusavye leta yuko yotunganya inama kuri ico kibazo, bagatuma ko abantu bose abo guteratera bacinjiza, abaserukira abaguzi, tukumva ihe ibintu bipfira abantu bagahanahana ivyiyumviro kugira hafatwe ingingo.